gushika ku munota wa 84. Tottenham ikaba yashoboye gutsinda ibitsindo bibiri rero hakiri kare. Van de Ven ku munota wa 39, Christian Romero mukinyi w'inyuma gatsinda ku munota wa 48, ariko Paris Saint-Germain bwije cyane bugorovye yo yaje kugombora ivyo bitsindo biciye kuri Lee Kang-in umukinyi w'umunyakorea wa Paris Saint-Germain atsinda ku munota wa 85. Abantu batikumbure nico Paris ironse, ariko uwitwa Goncalo Ramos aza kugombora igitsindo ku munota wa 94 bongeye iminota 5 yonyene kuri pass nziza centre combinaison yavuye kwa Hakimi Ashraf ija kwa Ousmane Dembele atanga centre tête plongeante rero yuno mugabo Goncalo Ramos iza kugombora ivyo bitsindo. Yitwa rero Paris Saint-Germain iba ironse uburenganzira bwo kuca baja muri za penalty rero bagiriye ko batera direct zikaba zahesheje intsinzi umugwi wa Tottenham. Ndagaruka gato yako migwi yatanguye mu kibuga tuce dusesangura gato y'urukino ukuntu rwagenze. Lucas Chevalier yari mu igori rya Paris Saint-Germain nk'umumenyeza mu mushasha. Uno mukinyi yavuye muri Lille aje gusubirira Donnarumma mu migambi ya Luis Enrique. Hakimi Ashraf, Marquinhos, Pacho amwe na Nuno Mendes nibo bakinyi binyuma muri Paris Saint-Germain. Umukinyi twa Pacho akabariwe mukinyi w'inyuma yatahanye ikarata y'umuhondo wenyene. Warren Zaïre-Emery yari kumwe na Vitinha hamwe na Desire Doué mu bakinyi bo hagati. Hanyuma Vicha Kvaratskhelia iburyo, Dembele hagati na Barcola bariko basatya muri ubwo buryo. Equipe ya Paris Saint-Germain mu bakinyi bamenyerewe yaribuzemwo umukinyi yitwa Neves. Uriya musore Neves rero akaba yarabuze mu mugwa Paris Saint-Germain impande ya Vitinha. Benshi bemeza yuko iyo Vitinha dafise Joao Neves ko biba ari ibintu bisubiye inyuma gatoya. Byatumye rero Doué aza gukina mu mwanya wa Neves, ariko kandi bari babuze n'uwitwa Fabien Ruiz. Byatumye Zaïre-Emery aza gukina mu mwanya wa Fabien Ruiz, hanyuma Barcola nawe aza gukina mu mwanya wa Vicha Kvaratskhelia nawe yari yimuriwe mu mwanya tumenyereyemwo umukinyi yitwa Desire Doué. Uwitwa Fabien Ruiz rero havuye yinjira, Goncalo Ramos yinjira n'ikindi gitsindo, ndetse na Lee Kang-in aza kwinjira. Biboneka kumengo Luis Enrique yarabaye nk'ugukosora, kuko muri liste yatanguye yakinishije abakinyi benshi mu myanya itari iyabo. Yirengagiza ko ari abakinyi yicaritse ku ntebe y'abagombora bari kuba basubirize ba bamwe abuze. Agiye kubashiramwe rero nka Lee Kang-in babaye inyishu ku bibazo Paris Saint-Germain yatanguranye navyo. Goncalo Ramos nawe nk'umukinyi atagitangura atahora atangura. Fabien Ruiz na ku mpamvu za Luis Enrique yatanguje hanze nawe aza kuba yiyongera muri abo bakinyi. Ni Tottenham vyemezwa n'umumenyereza yitwa Luis Enrique yabaye nziza ijana kwijana kuva urukino rutangura gushika mu minota myinshi. Bametriza equipe ya Paris Saint-Germain. Nyimba ari kintu kiriko kiragaragara muri zinkino za finale niki nuko imigwi myinshi City yo mu Bwongereza imaze imisikina na Paris, yaba uko twabonye Chelsea tukaraba Tottenham, baragiye muri laboratoire baramenya ngo inguvu za Paris Saint-Germain ni zahe, Paris Saint-Germain ni hehe uyinetraliza kugira ngo uyake buriya burenganzira igira mu kibuga, buriya bubasha yiha mu nkino zose bwatumye iba nziza kuri rundi ya gwego ino saison. Rero equipe ya Tottenham ubona yuko yari yagerageje gutora ivyo vyose, avuga bati turaza kugenda tugire pressing ku bakinyi babangama cyane mu mugwa wa Paris Saint-Germain, ariko tugire na block nziza cyane. Kindi naco bavuga bati reka tugende tubarekere umupira, kuko ntidushobora guhangana na Paris Saint-Germain mu byo bita possession de la balle. Ivyo rero Tottenham ikaba yabikoze neza cyane, ndetse bakavuga ati turaza gukoresha n'ama transition rapide mu gihe tushoboye kubaka umupira tugerageze gushika imbere y'igori ryabo vyihuse cyane. Ivyo rero bakaba babikoze neza cyane mu gihe ivyo rero Tottenham yabikoresheje witwa Vicario mu igori,
Spence ku ruhande rw'ibamfu, Van de Ven na Christian Romero bose baronse ibitsindo, Danso hamwe na Pedro Porro. Tottenham rero yashize abakinyi batanu muri defense yayo, batatu imbere yabo barimwo abantu bazibira cyane, bafasha cyane mu kuzibira, barimwo Bentancur, Pape Matar Sarr umunya Senegal hamwe na Joao Palhinha. Aba rero bakaba bari imbere ya bamwe batanu. Richardson na Kudus bari hariya bavuga bati genda mwe mugira akazi ko gukubaganira ino ekipe ya Paris Saint-Germain. Nuko rero muri ubu buryo Paris discipline tactique ya Tottenham iba nziza, batsinda igitsindo cyambe bonge hamwe nshaka babandanya guhagarara neza, ariko ni Tottenham yagiye gutakaza iyo concentration. Ivyo biharuro byose Tottenham vyagiye kuyipangurukana, basa no kumengo baradebukiwe, basa no kumengo barananiwe kumenya ico gukora mu minota ya nyuma, kandi bamenye ico gukora mu minota yose y'imbere y'iminota 85. Nawe vyumve gutsindwa kwa kwigikombe kandi wari ufise ibitsindo bibiri gushika ku munota wa 85, urabona ko ari yakantu Tottenham yarekuye cyane. Ubona ko Paris yoyo yagize solution nziza mu gusubiriza abandi, ariko abakinyi bagiye gusubirira abandi ku ruhande rwa Tottenham barimwo Matistel, nawe asa no kumengo yabaye desu gato yakoko yagiye guhusha penalty, basubirije witwa Gray Bergval nawe nyene yabaye mu basubiriye abandi. Solanke ari mu ataka binjiye, abakinyi bane bose Tottenham yagize yasubirije abandi. Aba ubona yuko bananiwe gufasha bagenzi babo ico bari bakoze mu minota ya mbere yose yaranze urukino hagati ya Paris Saint-Germain hamwe na Tottenham. Ivyo bitsindo rero vya Lee Kang-in hamwe n'umukinyi yitwa Goncalo Ramos bisubiza Paris Saint-Germain mu rukino mu kugombora ivyo bitsindo bibiri, ndetse bica bibatwara muri za penalty. Realite y'umupira rero kwimeze, iyo umuntu yarafise amahirwe yo gutsinda urukino muri iyo minota yose akaza kudebukirwa nuko bamugomboye ibitsindo bibiri vy'agasakisaki, hanyuma mukaja muri faze ya za penalty, ku byukuri ekipe ibiri mu mwuka mwiza wo kugenda gututera izo penalty, ekipe ibiri motive muri izo penalty niriya ekipe yavuye inyuma cyane nka kiriya gitsindo babaronse ku munota wa 94 basiganye umunota umwe wonyene kugira ngo batakaze igikombe bakagaruka. Nuko rero penalty zagiye kuba abakinyi rero ba Paris Saint-Germain baza gutsinda muri za penalty 4-3. Vitinha yahushije penalty ya mbere gose, penalty nziza cyane, ariko ikija guhusha igori ica hanze. Ku ruhande rwa Tottenham rero abakinyi nka Matistel nawe yagiye guhusha penalty yabaye n'inkuru rero yu ku mbuga za Tottenham, bakaba bamutukaguye baramugoza bati ntacumaze, nta kintu na kimwe, subiriyo wa Juva ntacu ushobora kutubwira. Mugabo Tottenham nayo yahagaze ikavugira umukinyi wayo, ndetse bakamwereka kumushigikira. Aho Tottenham itangazo ryabo rero bashoboye kuvuga bati Matistel yagize courage, aba umugabo mu kuja gutera penalty, mu kwiyemeza kuja gutera penalty. Ati abariko rero baramutukagura, bamutuka no kurukoba, nimbura kimazi Tottenham idashobora gushigikira na bukebuke. Ati kwishira inyuma, kwikika inyuma y'umubabaro bitwa ko bafise mu gutuka umukinyi wacu ni kintu tudashobora gushigikira na bukebuke canke ngo twihanganire nka Tottenham. Rero tugiye kugira amatohoza kubanditse ivyo byose, kubamututse dukoresheje imbuga, tubaropere ku buryo nitwabasanga mu bafana ba Tottenham tuzobakumira bifaditse, dukumire iyo ngendo mbi
bashoboye kwerekana. Nuko rero Tottenham yashoboye gushigikira umukinyi wayo, bababwira bati tuzogerageza kubarondera. Ngiririya itangazo Tottenham yashoboye gushira ko mu gushigikira uno mukinyi wabo Matistel, baca baheraheza bavuga bati we stand with you Matis, ati duhagararanye nawe, turi ruhande yawe, dushigikiye wewe, twitandukanije n'izo mburakimazi rero zashoboye kuza zivuga ibitutsi gusa, kumbure nivyo bashoboye. Obi Mikel rero nk'umusesanguzi yari kuri imwe muri zi plateau zayerekanye runo rukino, akaba yavuze ati Tottenham yakinye neza cyane mu bice byose, icambere n'igice ca kabiri, ati mugabo batakaje focus, ati batakaje concentration, batakaje kuguma mu rukino ijana ku ijana, kurugumiza kwijisho mu minota ya nyuma. Nibaza ko ari naco kintu cabakozeko, ati babuze ikintu cyo gukora kibagumiza mu byo, babuze gukora ibintu nkuko babikoze mu minota ya mbere, mu minota ya nyuma. Ati iki kintu rero cashoboye kuza kubakora ko cyane. Ati nivyo iyo ufise abakinyi bashasha ukagira iyo mindset nshasha, iyo ufise abakinyi bashasha ukagira n'ivyumviro bishasha mu ntango za sezo, amakosa nkaya birashoboka cyane ko ashobora gukorwa, mugabo ni ikintu coco kitabuza yuko uba wamaze gutakaza ico gikombe. Tumumenyereza rero ategezwa kuba yamenye ico kintu, akamenya uko azogikorera ko mu nyuma, ko Tottenham n'ubundi uno mwaka izokina inkino zikomeye harimwe za Champions League, ku buryo hari imbere itazosubira guhura n'ikibazo kibakora ko nk'iki. Ati nuko rero ni intsinzi ya Paris, mugabo ni deception idasanzwe. Ni Paris, Tottenham isigi umubabaro yo gutsindwa muri ubwo buryo, ariko kandi igatsindwa mu buryo babaye beza uko bashoboye, mugabo ikarangira ataco bakuye mu rugo rukuru. Luis Enrique nawe yemera ati twabaye abanyamahigwe pe, twabaye abanyamahigwe, twagize amahigwe menshi, hari umugisha twabonye, kuko nkuko nagiye ndabivuga ati Paris Saint-Germain gake itsindwa amafinale. Ati ijya nyuma yatsinzwe muri finale hari muri Mondial de Club, dutsindwa na Chelsea. Ati ahandi hoho dukunda gusanga twazitsinze neza, ati dukunda kugira iyo negligence ikaduhumira tugatsindwa amafinale, mugabo cari ikintu mbona yuko abakinyi banje bamaze kubona kandi bitayeho cyane. Ati twarasuzuguye Chelsea, ntitwayiha agaciro nk'umuntu ashobora kuza akadutesha intumbe akadutwara igikombe. Ati muga mu nyuma twagiye kurealiza yuko ari kosa ridasanzwe ukora mu kuneglige mu adversaire mugiye gukina finale, kuko nawe hari icaba yarakoze kugira ngo ayishike. Ati Tottenham yakinye neza cyane muri rino joro, yakinye na neza kuturusha. Ati ariko nibisanzwe mu buryo butangaje victoire yaje iwacu. Ousmane Dembele rero akaba ari wiwe mukinyi by'ukuri yabaye umunyamahigwe, kuko gutsinda urukino nkuru, gutwara iki gikombe, yagizemwe uruhara rwo gushiramwo pass decisive ku gitsindo ca Gonzalo Ramos nk'umukinyi ari muri course ya Ballon d'Or. Hari ukuntu ibinyamakuru byinshi n'abahinga benshi b'umupira bariko bemeza yuko vyamwongereje akantu k'amahigwe kuri Ballon d'Or, ariko wewe siko abibona. Ariko arasigura urukino, avuga ati match yarigoye cyane, yari match mwimwe muri muzigoye. Ati ntitwigeze twitega ko Tottenham ishobora kuba equipe itugora ku buryo turonka intsinzi igoye muri ubu buryo. Ati vyari bigoye cyane par rapport y'izindi ntsinzi tumenyereye gukura ku yindi bihe. Ati mugabo Tottenham yerekanye ko ari equipe imwe muzigoye
by'ukuri tuvugishije ukuri ati ni ekipe igoye cyane gukina nayo, ni ekipe twaronkanye intsinzi tutari dukwiye kuronka. Ati kubganje ni intsinzi twaronse mu buryo burimwo surprise idasanzwe. Harimwo surprise, hari akantu ka surprise novuga ko kabaye mu gutwara kino gikombe. Ati twamaze gutakaza icizere, ntitwari twiteze yuko bigishoboka ko dushobora kugira exploit nkiriya. Bamubaza ati Ballon d'Or uraje gukonfirma ko ugiye kuyironka? Ati nkuko umumenyereza wacu yabitwigishije, ico twebwe dukuye kwiyumvira no gushira ku mutima ni igikombe ca bose, ni trophée collective. Ati nico kintu twe twitaho cyane muri bambe muri Paris Saint-Germain. Ati bijanye n'akashimwe nako ko ku muntu ku gatwe kiwe, ivyo ni ivy'umuntu agiye kuzorabira hirya. Tino kuraba uko bizogenda bikurikira. Uyo rero akaba ari inde? Akaba ari Ousmane Dembélé. Uko rero urukino rwarangiye, Ousmane Dembélé abaye na homme du match w'urukino, player of the game, player of the match. Ousmane Dembélé bikamwongeza amahigwe rero kuvuga kuti yamara amazina menshi aravugwa, tuzobandanya turindira. Ariko Ousmane Dembélé yasubiye kwigira yandi mahigwe, yasubiye kwigira ikindi cize ayandi mahigwe, yongereje amahigwe ku yandi gushobora gutwara igikombe ca Ballon d'Or. Ariko ni debat tuzobandanya dukurikiraniye hagufi, kuko abantu benshi baracazana ibiharuro, ukabona yuko buri muntu wese agira ishingiro kuwo aba ariko aravugira wese mu guha raison uyu canke uriya ku kijanye na Ballon d'Or. Mu bamenyereza rero bagiye batwara ino Super Coupe, hariho nk'umumenyereza yitwa Carlo Ancelotti. Niwe wa mbere amaze kugitwara kenshi by'ukuri, yagitwaye mu 1990 nk'umukinyi, nk'umumenyereza yagitwaye 2003, ayitwara 2007, ayitwara 2014, ayitwara 2022, ayitwara na 2024 mu mwaka uheze ari kumwe na Real Madrid. Carlo Ancelotti akaba ari we muntu amaze kugitwara kenshi. Nibuke ko ari igikombe gikinigwa umugwi watwaye Champions League ni watwaye Europa League. Wakabira amaze kugitwara kenshi rero ni Pep Guardiola, yayitwaye muri 92 ari nk'umukinyi. Nk'umuantrenere yayitwaye inshuro zine, 2009, 2011, 2013 ndetse na 2023. 2013 rero yayitwaye ari kumwe na Bayern Dominique. Ego inyuma yaho Champions League yo mwaka yari yatwawe n'umugabo yitwa Jupp Heynckes, yamenyereza Bayern, acasubirirwa na Pep Guardiola abona gutwara iyo Super Coupe, kuko yaratangwe sezo ari we mumenyereza mushasha wa Bayern Dominique. 2023 rero yashoboye gutwara igikombe cha Super Coupe ari kumwe na Manchester City. Diego Simeone yayitwaye mu 1999 nk'umukinyi, nk'umuantreneur yagitwaye 2012 hamwe na 2018, amaze gutsindira igikombe cha Europa League. Luis Enrique nawe yayitwaye mu 1997 nk'umukinyi, ariko 2015 na 2025 yabitwaye nk'umumenyereza. Mugihe Zinedine Zidane yabitwaye mu 1996 nk'umukinyi, 2002 nk'umukinyi, nk'umumenyereza akagitwara muri 2016 na 2007. Gikombe yatwaye cha Champions League cha 2018, sezo ikurikira ntiyarakira umukinyi umumenyereza wa Real Madrid, akaba rero atashoboye kugitwara.